Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyungeko. Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi ba RPA ijwi ry'abanyagihugu musangwe ikaze muri ano makuru twabateguriye kuri uno munsi wa gatanu igenekezo rya kabiri mu kakaro umwaka wa 2021 amakuru ahagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Abantu bagendana ubumuga canke bageze mu zabukuru ngo bari bakwiye kwitabwaho gusumba aho gutotezwa. Muri ano makuru muraza gukurikira Frederic Bamvuginyumvira afatiye ku miryango irenga 200 yo muri site Ruyange muri komine Rugazi intara ya Bubanza iherutse guhabwa ikiringo ntabanduka cyo kuba yavuye aho yari isanzwe iba. Mu makuru ajanye n'uburimyi naho ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi buherutse gushinga ibiciro ku bifungurwa bimwe bimwe birimwa n'abanyagihugu, uretse ko abo banyagihugu bavuga ko bari kubanza kugishwa inama basaba leta ahubwo kugabanya igiciro c'umwavu w'ikizungu bavuga ko kibavuna. Nayo mu bijanye n'amagara y'abantu turaza kugaruka ku kiza ca corona kibandanya kwiyagurira imbibe mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Mwishirahamwe rijejwe amagara y'abantu kw'isi OMS bahamagarira buri muntu wese kugira uruhara aterereye mu gutuza ako karanda. Aya n'ayandi twabateguriye ni mu kanyisase nongere ndabaha ikaze. Ano makuru tuyahari mu bijanye n'umutekano hari umusore wo ku mutumba na zone Kivumu komine Mugamba intara ya Bururi yishwe arashwe ku mugoroba wo ku munsi wa gatatu w'iyindwi. Amakuru atangwa n'abanyagihugu bo muri ako gace amenyesha ko nyakwigendera yagandaguwe n'abapolisi hafi y'umuhaniwe. Inkuru twateguriwe na Marie Ange Irakoze. Uwo musore yishwe ku mugoroba wo kuwa gatatu w'iyindwi yitwa Bernardin Baserukiye wo ku mutumba na zone Kivumu komine Mugamba intara ya Bururi. Amakuru atangwa n'abanyagihugu bo kuri uwo mutumba amenyesha ko hari umuntu w'umugenzi wa nyakwigendera yamusanze ku muhani we atumwe n'abapolisi maze acamusaba ko yomuherekeza. Bugingo bamaze kwigirwayo umuhana niho yaca afatwa n'abapolisi bakorera aho nyene mu Mugamba ari nabo bahavuye bamurasa. Ari muhira umuntu yamuhenze amutwara ahantu yavuganye n'abapolisi baduga ahantu nyene bande y'igisaka umutumba Kivumu hejuru bacamutora baramutwara bacamumanukana kuri zone Kivumu nyene nko munsi y'umusozi camurasiraho. Abanyagihugu bo ku mutumba Kivumu babona ko ari agatotezo uwo muryango uri kurakorerwa n'urongoye igipolisi cyo muri komine Mugamba Moize Arakaza bataziranyeganyega. Ivyo babivuga bafatiye kuri murumuna w'umuhisi amaze igihe apfunzwe yagirizwa kugemurira abagwanyi. Eka nase abavyara ngo yaheruka gufatwa arekugwa abanje gutanga amafaranga. Bafite ubwoba burengeye abantu bo mu muryango. Uwo muhungu niwe w'imfura murumuna we arafunzwe nawe nyene bamufashe mu minsi igihe bari batoye ahantu hitwa mu Gahuni muri komine Mugamba bamwagiriza ngo aragemuye abagwanyi. Se wewe yitwa Ndosaba Dismas wose yararekuwe. Umusore Bernardin Baserukiye akaba yishwe mu gihe yaheruka kurekugwa ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu avuye mu ibohero rikuru rya Mpimba. Nawe nyene akaba yari yafunzwe yagirizwa gukorana n'imigwi y'abagwanyi. Marie Ange Irakoze tugukengurukire. Mu bijanye n'agateka kazi na muntu hari umunyagihugu wo ku mutumba Rutambiro muri zone Jenda komine Mugongomanga intara ya Bujumbura amazindwi birenga afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba. Uwo apfunzwe yagirizwa gutuka umukuru w'igihugu aho yariko araganira na bagenzi we mu bunywero bivuna akanyota muri iyo zone nyene, ariko abanyagihugu baho bavuga ko ata muntu numwe yigeze atuka. Idonido na Aimable Nishimwe. Uwo munyagihugu afunzwe n'uwuzwi ku izina rya Gabriel asanzwe akora umwuga wo kudandaza muri komine Mugongomanga. Intandaro y'iryo fungwa ryiwe ni kiyago yagiranye na bagenzi we aho bariko barafata agacupa muri zone Jenda. Umwe mu bapolisi baraho niho yamubaza icyo atinya. Uruwundi nawe ati ntinya Imana n'abavyeyi, umukuru w'igihugu akaza mu nyuma. Uyu n'umunyagihugu avyigana. Yamba hari kwa kane ariko no gacupa kanya dupote n'abandi bantu. Uwo dupote n'abandi mugabo Gabriel ati ntinya nashamubwira ati
ibyo ikintu cya mbere ntinya agatinya imana hama agatinya n'ababyeyi banje ngatinya n'umukuru w'igihugu nyamudatoza akavuga ati kubera iki ngo umukuru w'igihugu mushize inyuma kandi ari wese barundi Gabriel nawe akamubwira ati umukuru w'igihugu nawe aratorwa akaza uwundi akagenda uwundi akaza nyamudatoza bikava ku munsi wa gatanu rero mu gatondo kibaza ku muronde bamwagiriza yuko batutse umukuru w'igihugu abanyagihugu baho mw'ijenda babandanya bavuga ko Gabriel nyene gufungwa ata muntu yigeze atuka ahubwo vyavuye ku mafaranga uyo mopeje yaramufitiye gutyo abararonse uko amwikurako nta kindi kintu baba barapfuye nayo mafaranga yaba yaramufitiye mugabo atagira inzigo yego nta kindi kintu kurema mbona cyari inyuma yazo aya mayafunzwe na opego yitwa Leopold amaze indwi zibiri imva yatanguye mu gashigi baga amataraja mu ntende isoko ryacu aho ku mutumba Rutambiro riramenyesha ko umuryango wa Gabriel utagira ayucira n'ayumira kuko wituye ubutungane ariko ntihagire ico bivamwo kubera uwo mopeje Leonard yafunze Gabriel acahuvya amatohoza kuri ivyo uruganda ntirurashobora kuronka umustaneri wa komine Mugogomanga kugira agire ico shikirije mu bijanye n'intwari ibereye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aragabisha abantu biba ubutunzi bw'igihugu babicishije mu gucukura ubutare bidakurikije amategeko aho avuga ko amasezerano yose ajanye no kwimba ubutare agiye gusubirwamwo ivyo yabishikirije kuri uyu wa mbere mu Kakaro aho hahimbazwa umunsi wahariwe ukwikukira Evariste Ndayishimiye akavuga ko bamwe muri abo bakora urwo rudandazwa ari indongozi zikorana n'amashirahamwe mvamakungu Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu c'u Burundi hariho uwundi mutego dufise kubera twari bagiye igihugu dutangura gufata ivy'igihugu tubigira ivyacu indongozi ikonona itunga rusange uyu mwaka aragira ndabwire dutangure rero gusubiza ibintu mu buryo uwuzi yuko yanyaze itongo rya leta ubu nyene asubize uwuzi yuko yanyaze ubutare bwa leta yirirwa arimba yishorera ubu nyene asubiza ibintu mu buryo hariho abarundi bagiye gukorana n'abanyamahanga baraza basinyiranira amasezerano yo kwiba ubutunzi bw'igihugu nagira mbwira abo barundi ubunyene musubire kuri barya nyene mwakoranye mubabwire yuko tujya tubisubiremo uno munsi ndabatangarije yuko itunga ry'Uburundi ari irya bene gihugu uwuzi wese ko hari amasezerano yoba yarasinye akaba yiba itunga ry'igihugu ayo masezerano yose turayafuta nta gisivye nagira ndabwire amasezerano yose muzi mabi guhera ejo dutangura kuyacukumbura yose tuyafute itunga ry'Uburundi ni iry'abarundi nabonye indongozi ntizakomya amashi kuko muzi ko ari mwe mwabikoze indongozi ntizakomya amashi nari nababwiye mu ngingo nkuru leta y'u Burundi iheruka gushinga ibiciro bishasha by'ibifungurwa bimwe bimwe byashikirijwe na Deogide Rurema umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi hari mu itangazo yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru ku munsi wa kabiri uheze ubwo bushikiranganje busaba abajejwe intwaro n'umutekano ko bofasha mu gushira mu ngiro izo ngingo kugira umwimbu w'uburimyi n'ubworozi ushikira abanyagihugu batazimbwe Deogide Rurema umushikiranganje mu byajejwe harimwo uburimyi n'ubworozi kuva kuri iyi mpeshi iheruka leta y'u Burundi yarashinze igiciro ntabanduka ibiciro rero leta ishinze n'ibi bikurikira intete z'ibigori zumye kiro nk'uko mubizi na 680 dufatiye ku buryo aba yashizemo ikiro cyo kugira ngo aronke ikiro c'ibigori kabashiramo 550 ibiraya ikiro ku murimyi n'amafaranga 700 umuceri gasekuye bita iron w'intete ngufi ikiro ku murimyi n'amafaranga 830 umuceri wera w'intete ngufi ikiro n'amahera 950 ku murimyi umuceri w'intete ndende kiro n'amafaranga 860 ku murimyi umuceri w'intete ndende wera kiro amahera ku murimyi igihumbi ibiharage ibirembegwa cy'umuhondo ikiro n'amahera 1,100 ibiharage bitarembegwa ikiro n'amahera 150 ibiharage bivanze bakunda kwita kirundo ikiro n'900 ku bitunguru ibitunguru bitukura ikiro ku murimyi ni 1,200 ibitunguru byera ikiro n'750 leta y'u Burundi iratanze umwizero ku barimyi borozi bose ku mwimbu wabo
mugabo uzogugwa kugira ngo ntuze usubire kubabera ingorane mu kubura amasoko nk'uko byagiye byibonekeza mu myaka iheze. Deogide Rurema n'umushikiranganji ajejwe uburimyi n'ubworozi. Tukiri ngaho nyene rero abarimyi bo mu mihingo itandukanye y'igihugu bavuga ko bafashwe mu kanigo na leta mu gushinga ibiciro ku bifungurwa bimwe bimwe batagishijwe inama, bagasaba leta kubanza nyabuna kugabanya igiciro c'umwavu kuko uri muri bimwe mu bibatwara uburyo bwinshi. Idonido na Francine Mahoro. Bamwe mu barimyi bo mu bice bitandukanye by'igihugu twavuganye bemeza ko batabona iyo bariko barava n'iyo bariko baraja bivanye n'ibiciro leta yerutse gushinga ku biribwa. Bamwe mu barimyi b'ibiharage n'ibirayi bavuga ko leta itigeze ibiyumvira na rije bizwi ko umwavu bakoresheje uzimbye cyane nk'uko bivugwa n'uyu murimyi. Ibiharage bamaramaye n'akamaramaye n'ubu ndabishoye je bahora bampa ku majana 9 babacagurisha 1000 mbe none ko babidogagera ku 6 rero umurimyi azoguma no mu majana 9 wumva atakamaramaye ku mbuto y'ibirayi rero nyene ni uruhombo rukomeye kuko tone tuko twava tuko twaja kuko imyavu dukoresha irazimbye byabone basimvye ndiyumviye ku baguzi mugane yiyumviye ku bantu twebwe twashoye. Abarimyi b'umuceri nabo bati twahora twimbura tukawubika kugira tuze tuwikoreko bivanye n'igiciro ugezeko, none ubu tugiye gukorera mu ruhombo kuko hari igiciro categetswe na leta. Abarimyi turimo igiterwa c'umuceri bashobora gukotesha akabande ukacugura umwavu ukagura imbuto ukabona agateri kareze kari kw'ibeyi ntoya bakavuga ati reka nenda kabizi nzokagurisha ibeyi yaduze. None urumva kuvyo biciro bashinze nta kuntu worindira ibeyi ngo izoduge kuko yaduga itaduga uri wa murimyi uguma uhasigara ugwa mu ruhombo. Mbega ibiciro vy'umwavu vyovyo ko dukoresha mu gutera bazohava babikorora ko bashinze ivyo biciro ko n'umwavu habona tubona nenga tuguma tuja mu ruhombo turavye uwo dukoresha. Abarimyi nyene bavuga ko bafashwe mu gahogo na leta mu kwinjira mu vy'ibiciro batagishijwe inama. Turavye ingene leta yinjiye kuri ivyo wacu vy'abarimyi kandi itabanje kugabanya igiciro c'umwavu c'ifumbire. Igiciro c'umwavu turavye ingene ugurwa tukaraba abakozi dukoresha aho tugasanga n'amatongo nayo dukotesha ni uruhombo rukomeye cane. Muri kino gihe rero abo barimyi basaba leta guhagarika ivyo biciro bakagirana ibiganiro n'abarimyi kugira ico kibazo gitoregwe inyishu nabo batahure ko batafashwe mu gahogo. Francine Mahoro urakenuye. Abanywanyi b'ibanki Bankobo mu gisagara ca Bujumbura baridogera bamwe mu bakozi bo mu gisata kijejwe gutanga ingurane muri iyo banki ko barya ibiturire. Bemeza ko naho umuntu aba kwije ibisabwa kugira habwe ingurane adashobora kuyironka atabanje kubafumbatisha amafaranga kandi y'umurengera. Inkuru twateguriwe na Onezime Dushimagize. Bamwe mu banywanyi b'ibanki Bankobo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko bamaze umwaka urenga bariko basaba kuronsa ingurane ariko barabura kandi bakwije ibisabwa byose. Icababereye intambamyi nk'uko umwe muri bo yaganiriye na Europea bivuga ngo n'amafaranga y'igiturire asabwa bamwe mu bakozi bo muri ico gisata gitanga ingurane. Ngaho usanga usaba ingurane y'imiliyoni ziri hagati ya 10 na 15 bamaka igiturire kiri hagati y'umiliyoni n'imiliyoni 2 nayo basaba ingurane y'imiliyoni zishika kuri 30 babakagera ku miliyoni 5. Igize ngo ndabaza abakozi bajejwe gisata cyo gutanga ingurane ngo makubwiye ngo zana miliyoni 5 ubundi ngo 2 ubundi ngo umuliyoni kandi iyo ngurane ariyo uzosubiza ukayizana n'inyungu ariko kandi uwo mukozi umwe gisata kijejwe gutanga ingurane ashobora gufasha kuyiriha. Abo banywanyi ba Bankobo bavuga ko aho bigeze bisa nuko amazi yarenze inkombe bagasaba bashimitse abarongoye iyo banki gukurikiranira hafi ico kibazo. Mbere bahane bivuye inyuma baje nako kageso ngo ari guhohotera abanywanyi ba Bankobo. Ndi umwe mu banywanyi ba Bankobo bamaze gushigishwa n'iyo ngendo y'abakozi araca gituma nibaze kuvuga ivyo bintu uko hari bakiriya benshi ba Bankobo bafite imidogo myinshi uko bataba ingurane kandi bafite ibitego byose bijanye na dote staff nibaronka ingurane arico gituma bagomba gusaba ko abategetsi bo hejuru y'banki ya Bankobo ko boraba neza ingene abakozi bo muri service ya credit bariko barakora kuko iyo ngendo si nziza abakozi bariko bakora ivyo bintu bakabahana. Mu ruganda rwa Europea nso ashobora kuronka umuyobozi mukuru wa Bankobo Trinitas Girukwishaka ngo twumvisha bivugako.
Onezime dushimagize urakoze. Abageze mu zabukuru canke bagendana ubumuga bategerezwa kwitabwaho cane na leta hagutabwa. Ivyo bishikirizwa na Frederic Bamvuginyumvira nyuma yaho imiryango 21 yo muri site Ruyange muri komine Rugazi intara ya Bubanza imenyesherejwe ko ku munsi wa kabiri izoba yavuye aho yari isanzwe icumbitse. Frederic Bamvuginyumvira agahamagarira umukuru w'igihugu kwishikira muri ico kibanza kugira ngo abatunganirize. Dukurikire Frederic Bamvuginyumvira. Ibintu byo mu gihugu c'u Burundi bitera bizitana. Urabona kumenga hari abantu bafise agaciro n'abandi batagira agaciro. Yero mu gihugu abantu bamaze kubonwa ku buryo butandukanye n'umutegetsi bw'ico gihugu kiba kiriko kirasambuka. Kuko abantu b'ibimuga, abantu b'abatama n'abatamakazi babwirizwa kurabwa n'ubutegetsi ku buryo budasanzwe, kubera ko nta muntu yigira umutama, nta muntu yigira ikimuga, ku buryo rero iyo leta idashobora kubona mwene ivyo bintu nama ndabivuga ntibiri mu kibanza cayo, kuko abo n'abantu bataho bari buje, abantu bamaze imyaka 20 n'ingahe bari mu gahinga, uyu munsi mu vy'ukuri bojahe na cyane cyane ataburyo babafise bwo kwitunga. Iyo sosiyete kutagira umuco runtu igenderako tuba turiko turashira, ari naco gituma nsaba uyu mukuru w'igihugu numva avuga amajambo aryoshe mugabo agahereriyo ico kibazo citwararike, kuko nawe ntabazi amaherezo yiwe. Naranda abategetsi bagaca baza akongera ko ngo mwisamburiza amazu mwebwe nyene ngo handiho nakazi kanyu. Urumva kugusaba ikidashoboka niko ko umuntu aza kubwira ati ni wicumite hanyuma jese nkeneye kukubona, nkeneye kubona wapfuye kandi sindagukorako yice wowe nyene. Burya nico bisigura. None ubutegetsi babwiyumvira uko abantu bagira nkuko ntibumva ko ubuntu bwaheze mu gihugu c'u Burundi. Ubwo butegetsi barimwo ntibazi ingene buzohera, ikihari cyo kandi abisubiremwo bitebe bitebuke buzohera. Wa muhinga ati vyose biguma bihinduka uretse itegeko rigenga ihinduka. Rero ndamusaba agira ikigongwe, agira imbabazi abantu ariko baratega ubwo bamwe nuko ashikeyo yumvirize hanyuma atora umuti ubereye uvuye ku mukuru w'igihugu. Europeya Aramakuru tuyabandanize mu bijanye n'amagara y'abantu. Akaranda ka coronavirus kabandanya kwiyagurira muri Afrika. Bimwe mu bihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko birabandanya gufata ingingo zo kurwanya ico kiza ca COVID-19. Ariko naho biruko ibirirana ry'uwo mugera mu karere bisa nkaho ataco bivuze ku Burundi, kuko na bimwe mu vyitonderwa mu kurwanya ako karanda ahenshi mu gihugu bitagikurikizwa. Inkuru tubaza Eric Niyonzima. Inyuma gutegeka abanyagihugu bacu kwambara udufukamunwa, igihugu ca Tanzania cari kimenyesheje ko kigiye kurushiriza gufata ingingo zo kurwanya karanda ka COVID-19. Ikinyamakuru The East African kimenyesha ko muri izo ngingo harimo gupima ubushuhe ku banyeshuri bo ku mashuri yose ari mu gihugu na cyane cyane y'uburaro. Tanzania imenyesha ko inyuma yaho igihuhusi kigira gatatu ca COVID-19 gitereye, ubwo nyene abantu 100 aribo baciye batogwa umugera wa COVID-19. Ari naco gituma Jason Msigwa avugira leta ya Tanzania yaramenyesheje ko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bufatikanije n'ibiro by'umukuru w'ico gihugu bigiye kugira hamwe icokorwa mu kurwanya wo mugera. Binashobotse iyo leta ikigira icishikirije kubijanye n'urucanco rwa COVID-19. Uretse Tanzania, ikinyamakuru The East African kimenyesha ko n'igihugu ca Uganda kitorohewe naho Perezida Museveni yaheruka guhagarika ibikorwa hafi nka vyose mu gihugu, n'ubu COVID-19 irabandanya kurandagata muri Uganda. The East African kikamenyesha ko hari amakuru avuga ko benshi mu bagize leta ya Uganda babaheruka gutorwa umugera wa COVID-19. Ivyo bavyatumye igihugu c'Ubwongereza kibuza ingendo z'abavuye mu gihugu ca Uganda bagana Ubwongereza. Iruhande ya Uganda, The East African kimenyesha ko n'igihugu c'u Rwanda giheruka kugara amashuri harimwo na kaminuza, ibiro bitandukanye vya leta n'ivy'abikorera utwabo, kugabanya amasaha y'akazi aho isaha 12 amaduka yose abayugaye. Ivyo byose kubera irandagata rya COVID-19. Igitangaje akaba ari uko mu gihugu c'u Burundi hoho na zimwe mu ngingo zo kurwanya ku karanda zari zihasanzwe uyu munsi zisa n'izibagiwe. Uretse ko ibijanye no kwambara agafukamunwa no gukaraba bikorwa ushatse mu bibanza bihuriramwe abantu benshi, nta cyahindutse n'ubu barahahurira ukuri kwamye. Ni mu gihe mu bijanye no gushikiriza ingenzi mu mahoteli ukazonyene beruka gukurwaho ibishobora gutuma mu misiza uwo mugera ugurirana kurusha.
Eric Niyonzima na wewe urakoze kuri iyo nkuru waduteguriye. Ishirahamwe ry'itahamagara y'abantu kw'isi OMS naryo riragabisha ko muri Afrika ubwoko bushasha bw'umugera wa corona buriko buragwirirana ku mugabane ku murindi udasanzwe. Umuyobozi ajejwe akarere ka Afrika muri OMS avuga ko ari nkenerwa ko buri muntu wese afata ingingo zijanye no gukinga ico kiza kitarasasika inganda. Inkuru ya Elvis niyo mwongere. Mwitangazo ryo kuri uyu wa kane Matshidiso itarongo ishami OMS ku mugabane wa Afrika avuga ko ubwoko bugira gatatu bw'ikiza corona buje bufise uburakara tabusa busana n'icari kiyasanzwe kugera ubu kubwiwe muri zindwi zitandatu ziheze ubwandu bw'ico kiza bwiyongereye ku rugero rwa kimwe ca kane. Umupfasoni Matshidiso avuga ko muri iyi ndwi ya nyuma ariho habonetse igitigiri kiruta ivyari bimaze kuboneka byose ku mugabane wa Afrika. Igitigiri kinini naco ku ndwi kikaba cabaye 224 abapfa biyongeye ku rugero kugera ku bice 15 mu bihugu 38 vya Afrika. Muri ico kiringo c'indwi rero hakaba hapfuye abantu 3,000. Kubwo mupfasoni ubwoko bushasha bw'umugera wa COVID bwanukira cane urabica bigacika mu bihugu 16 vy'umugabane wa Afrika. Igihugu ca Uganda na Republika ya Demokrasi ya Kongo biri mu bisindikaye. Uko abandura biyongera niko n'abasinzikara biyongera, abitaba Imana uko nyene. Kurubwo rero ahamagarira umuntu wese guhaguruka akafata ingingo zibereye zo kurwanya ico kiza kitaraseseka inganda muri Afrika. Ivyo mbere bishobora kuba byaratanguye hakurya y'u Burundi muri Kongo nkuko bishikirizwa na Jean Jacques Muyembe arongoye umugwi washinzwe kurwanya kukaranda. Mu kiganiro cyateguwe na OMS kuri uyu wa kane ku buhinga ngurukana bumenyi, Jean Jacques Muyembe yamenyesheje ko muri ico gihugu ibitaro vyarengewe n'uburuhukiro uko nyene. Yahejeje avuga ko abanyepolitike benshi n'abigisha muri za kaminuza banduye ako karanda, abatari bake bakaba bakuyeho bitaba Imana. Elvis niyo mwongere tugukengurukire. Nuko rero nino ngaha duciye dusozerera ano makuru twari twabateguriye kuri no munsi wa gatanu igenekerezo rya kabiri mu kakaro umwaka wa 2021. Nkaba nkengurukiye mwebwe mwafashe akanya gukurikira ano makuru bagenzanje b'uruganda rwa RFA yafarije kuyatororokanya cyo kimwe n'abahinga b'ivyuma bakoze ibishoboka byose kugira ano majwi ashobore kubashikira. Nabo nyene ndabakengurukiye. Ehonyara ninge ko mwari kumwe kuri mikro nkaba ndabasezeye ndabifuriza kororanirwa mu byanyu no mu banyu.